Igihugu cose ca Ukraine cahinze umushitsi kiratigita. Ubwirinzi bwose bw'ibisasu rutura cahawe n'ibihugu cizigiye ku buraro n'uburamuko vy'uburengero bw'isi burananigwa kumanura igisasu karahabutaka c'ubwoko bwa misile rutura yambukanye imipaka y'igerageza, the Experimental Intercontinental Ballistic Missile ICBM mu ncamake, catewe giturutse mu biyaya vya Astrakhan mu majepfo y'ubumwe bw'Uburusiya, the Russian Federation, mu gicugu c'ijoro y'uyu wa kane uheze. Kuvaho Kiev irasiye za misile yahawe n'abanyaburayi ku Burusiya, Bwana Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yarahiye ko abwirizwa kurasa kuri ibi bihugu vyahaye Kiev z'imisile n'uburenganzira bwo kuzikoresha mu kurasa indani mu Burusiya, harimwo Ubwongereza, Ubufaransa na Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko ubu bwoko bw'iki gisasu rutura Uburusiya bwateye kuri Ukraine ngo n'ubwoko bw'umuryango w'ibisasu bigendera kure cyane n'umuvuduko munini cyane mu murundo w'ibisasu Uburusiya bwibitseko, the Longer Range Russian Intercontinental Ballistic Missile Arsenal, kandi ngo gishobora kwambikwako imitwe y'ubumara bwa kirimbuzi, nuclear warheads. Amerika kandi yavuze ko bishoboka ko iki gisasu Uburusiya bwateye kuri Ukraine ko coba ari igisasu c'intera ndende cyane c'umuvuduko ntashikirwa, the Intermediate Range Ballistic Missile, inshuro ya mbere kigeragejwe ku rugamba n'Uburusiya. Abasesenguzi batanguye kuvuga ko noneho ibintu bica byunyuka kandi bigire ingaruka ku bwirinzi bw'ikirere bw'Uburayi, the European Missile Defenses. Amakuru yamaze gusohoka kandi aremezwa nuko iki gisasu Uburusiya bwateye ari misile y'umuvuduko wa hypersonic, no kuvuga umuvuduko hejuru ya Mach 5, no kuvuga ni hejuru y'ibirometero 6,000 ku isaha. Nta bwirinzi na bumwe buhari ku isi bwo hagarika iki gisasu na kaga isi yagwishije. Ese igisasu catewe n'Uburusiya kuri Ukraine ni nyabaki kandi gikora gute? Ese coba cononye ibingana gute? Ese ntambara yo bigira ifata indi ntera? Ariko ko ku Burusiya buriko bwihanga isi yose, ariko ko kiyisi kiragana he? Menya byinshi byagucitse bimwe na bimwe utamenye kwiki gitero cajegeje isi y'uburaruko. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti kuri The Megamind, muhawe ikaze. Iyi misile ya kaga yarasiwe mu karere ka Astrakhan mu majepfo y'Uburusiya. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine cavuze ko ibi bisigura ko yagenze hafi ibirometero 800 kugira ishike ku ntumbero target. Ni kimwe mu bisasi 9 vyatewe n'Uburusiya hagati ya saa 11 na saa 1 zo mu gitondo. Zitandatu muri izi misile zaramanuwe zikiri mu kirere n'ubwirinzi bw'igisirikare ca Ukraine. Gusa iyi misile yindi nshasha inyaruka cyane ntibashoboye kuyimanura. Aha mwumve ko misile igendera ku muvuduko wa hypersonic nta bwirinzi na bumwe buremezwa bwo yimanura. Misile irasa kure cyane kandi y'umuvuduko munini cyane, the Intermediate Range Ballistic Missile canke IRBM, ni misile yiruka cyane, ballistic missile igera ku burebure cyane bw'ibirometero hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5,500. Urumva niho kuva Nairobi gushika Cape Agras ku mpera ya Afrika. No kuvuga bashobora gutera iki gisasu bari Nairobi bakagitera ku mpera ya Afrika biyicariye gusa kuri mudasobwa. Iyi misile kabuhariwe iri hagati na hagati y'ubwoko bwa misile burasa kure, the Medium Range Ballistic Missile MRBM mu ncamake, na misile kabuhariwe yambukanye imipaka, the Intercontinental Ballistic Missile ICBM mu ncamake. Iyo ushobora kwitera hose wishakiye ku isi. Igisirikare ca Amerika cavuze ko igishushanyo canke design y'iyi misile Uburusiya bwateye gifatiye ku gishushanyo ca misile y'Abarusiya nyene y'umuvuduko munini cyane yambukanye imipaka bataziye RS-26 Rubets. Igisirikare c'Uburusiya co cavuze ko iyi misile nsha yari gerageza kandi ko bibitse ku murundo w'ibi bisasu tegira ingano. The Pentagon ya Amerika yo yavuze ko iyi misile yarashwe ifise umutwe w'ibiturika usanzwe cyane, gusa ku Burusiya bushobora kuyihindura ugahindura uyu mutwe uko bishakiye, mbere ngo bashobora no gushira ku bumara bw'ibiturika vya kirimbuzi, the nuclear warhead.
Perezida Putin yatangaje kuri televiziyo yigamba ko nta bwirinzi na bumwe buhari, no countermeasures, kuri iyi misile bataziye Oreshnik kubera umuvuduko wayo. Ngo byatwaye iminota 15 gusa kuvaho yaterewe mu majepfo y'Uburusiya gushika ku ntumbero hagati muri Ukraine ku muvuduko hejuru ya Mach 11. No kuvuga cyari ko kigenda ku muvuduko w'ibirometero hafi 14,000 ku isaha. Urumva ni nkumuravyo. Umuvugizi wa The Pentagon, no kuvuga igisirikare ca Amerika, umudame Sabrina Singh, yagize ati iki kimisire Uburusiya bwateye kuri Ukraine nivyo gishobora guhindurwa kigatwara ubundi bwoko bw'ibiturika, eka mbere n'igisasu kirimbuzi, a nuclear bomb. Umuhinga w'umushakashatsi kabuhariwe Jeffrey Lewis w'ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga ca Middlesbrough Institute of International Studies muri California muri Amerika yavuze ko Perezida w'Uburusiya Bwana Vladimir Putin yari yavuze biteruye ko Uburusiya buri guheza gukora misile yakataraboneka irasa kure kandi yiruka cyane, the Intermediate Range Ballistic Missile IRBM. Nyuma ya Amerika n'Ubudagi bemereye gushinga za misile zitera kure cyane z'Abanyamerika mu Budagi kuva mu 2016. Uyu muvugizi w'igisota ca Amerika Sabrina Singh yarongeye kandi avuga ko ubu bwoko busha bw'iyi misile bubonwa n'igisota ca Amerika nkigerageza kubera ko ari ubwa mbere babubonye bukoreshwa ku rugamba. Niyo mpamvu rero babwita karigerageza, experimental. Aha mwibuke ko byavuzwe kandi ko imbere y'uko Uburusiya butera Ukraine yimisile bwabanje kumenyesha Amerika. Igisota ca Amerika cari kibizi ko bagire batera iyi misile. Uburusiya busabwa n'amasezerano mpuzamakungu, the International Treaty, kumenyesha Amerika imbere y'uko batera za misile zimwe na zimwe izo muvuduko munini cyane, ballistic missiles, kugira birinde ko hovyuka intambara yeruye y'ibisasu kirimbuzi, nuclear war. Baciye mu kigo ca Amerika kijejwe kwirinda ibisasu kirimbuzi, the US Nuclear Threat Reduction Center, Uburusiya bwabanje kumenyesha Amerika iminota 30 imbere y'uko batera iki gisasu. Yaba Amerika yaba Uburayi bavuga ko bishoboka ko iyi misile yarashwe mu muji munini cyane wa Dnipro muri Ukraine, ko ryari gerageza rya misile igera kure cyane y'umuvuduko munini cyane, ishobora kandi kwambikwa ko ingufu za kirimbuzi, an experimental nuclear capable intermediate range ballistic missile IRBM. Ncamake ifise ubushobozi bwo kugera Iburayi kuva aho bayirasiye mu majepfo y'Uburusiya, gusa ikaba itogera ku butaka indani muri Amerika. Umushakashatsi w'umuhinga w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mpuzamahanga, the International Institute for Strategic Studies mu Bwongereza, Bwana Timothy Wright, avuga ko ikogwa rya misile nsha y'Uburusiya bishobora guhimiriza ibihugu bigize NATO gufata icemezo kubijanye n'ubwirinzi bw'ikirere, air defense systems, bogura eka mbere nubwo kwigwanaho, the offensive defenses. Aha mwibuke ko kenshi ibi bihugu byinshi by'Uburayi vyizigiye cyane Amerika mu ntwaro. Ubwirinzi bwo kwirinda izimisile kabuhariwe bwakozwe n'Abanyamerika ubwo bita the Aegis Ashore Missile Defense System bashinze Irezko muri Polonye, vyateye uburakari Uburusiya. Iyi shingiro ya Amerika US base aha Irezko ni kimwe mu migambi minini y'ubwirinzi ya NATO, ico bise NATO Missile Shield, kandi yaremewe guhagarika za misile zigendera hafi na kure z'umuvuduko munini, short to intermediate range ballistic missile. Bwana Putin yavuze kuri wa kane ko itegwa ry'iki gisasu gishasha ca RBM katari nyisho y'iki kirindiro cyo muri Polonye, ahubwo kari kubera za misile za Atams na Storm Shadows z'Abanyamerika n'Abongereza Ukraine iheruka gutera ku butaka bw'Uburusiya. Nyuma yo kwemererwa n'ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden uyu wa kane uheze itariki 21, Ukraine yateye Uburusiya ibisasu by'ubwoko bwa Atams na HIMARS byakozwe na Lockheed Martin ya Amerika na Storm Shadows zakozwe n'ubufatanye bw'Ubwongereza n'Ubufaransa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaremeje kuri televiziyo y'igihugu ko Moscow
yateye iki gisasu ku kigo ca gisirikare muri Dnipro muri Ukraine bakoresheje imisile yiruka cane ballistic missile kandi ko bayita Oreshnik. Yarongeye kandi ko ikoreshwa ry'iyi misile ni nyishu y'imigambi ya Amerika yo gukora no gukoresha misile z'ubwoko butandukanye kandi ko Moscow izokwishura vyimazeyo kandi mu buryo bumwe mu gihe ibintu bikomeje kuba nabi. Uburusiya kandi bwarongeye ko bwatumbereje kuri kampuni societe ikora za misile n'intwaro z'ingwano Pivdenmash, iyi kandi izwi nka Yuzmash mu Burusiya, ni hagati mu muji wa Dnipro muri Ukraine. Iki gisasu kabuhariwe Oreshnik kimaze kwitura kuri runo ruganda rukora intwaro mu muji wa Dnipro, ni hagati mu gihugu ca Ukraine hafi ku mugwa mukuru Kiev, humvikanye imituragaro n'imbeya z'umuriro zijegeza igihugu cose. Ivyononekaye ntago vyamenyekanye, gusa igisoda c'Uburusiya catangaje ko cashitse ku ntumbero. Bwana Putin yaragize ati, nibaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zihenze cane mu kwikura mu masezerano yo guhagarika gukora ibisasu rutura misile zigera kure n'izigera hafi mu 2019 bitwaje irementanya gusa. Aha mwibuke ko Amerika yavuye muri aya masezerano y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi, amasezerano bise The Intermediate Range Nuclear Forces INF Treaty n'Uburusiya, bavuga ko Uburusiya bumaze kurenga kw'aya masezerano, gusa the Kremlin yarabihakanye. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine we yagize ati, biragaragara ko Putin ariko akoresha igihugu cacu ca Ukraine nk'ubutaka bwo kugeragereza ko ibisasu vyiwe. Biraboneka ko Putin agira ubwoba iyo mu gihugu c'ikibanyi hari ubuzima busanzwe, iyo igihugu gishaka gusa kwiberaho kikagira uburenganzira bwo kwigenga. Bwana Zelensky yanditse ko iki gitero kari gihamya ca nyuma ku Burusiya koko ko budashaka amahoro. Umuhinga w'Umwongereza Simon Jenkins we yavuze ko uburangare bw'ibihugu by'uburengerazuba mu kuzamura intambara muri Ukraine bizotera iyindi mibabaro myinshi cane, kandi nta nyungu zifatika zirimwo. Abakuru b'Uburayi bajigumiye bahinda umushitsi. Putin amenyesheje ko bo kwitegura kuraswa ko vyinshi muri ibi bisasu kabuhariwe vya hypersonic missile. Ibihugu bigize NATO vyasabwe guhura mu nama y'igihutihuti ikigihe c'akaga vyihutirwa. Ese hagiye gukurikira iki? Ese intambara ya gatatu y'isi yoba yatanguye? Ese Uburusiya nibwarasa Uburayi na Amerika hacakurikira iki? Ariko kuki y'isi irikiragana he? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe z'impinduka ziriko zijegeza isi. Kora subscribe aho hepfo kugira ntuzucikwe n'ibi biganiro. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Naho ubutaha. Cheers.